ndasubiriye kubaha ikaze bene data muri kino kiganiro bamaso jewe ngiye kukibashikiriza nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi turagiye kuganira amajambo y'Imana, tugiye gusangira ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibihe ivy'amayinga 70. Tugiye gusangira ibijanye n'ibihe. Uno munsi nkuko bene data bagiye bavyifuza kandi babisavye, uno munsi Imana yongeye kumpa iri jambo ry'Imana ryo muri Daniyeli. Mwene data witegure maze ufata agakaramu maze wandike, kuko tugiye kwiga ibijanye n'ibihe. Tumaze iminsi twumva mu majambo y'Imana twagiye dusoma jambo ry'Imana rivuga ngo iminsi 1260. Tumaze igihe twumva ivy'amezi 42. Tumaze igihe twumva ivy'ibihe n'igihe n'igice c'igihe. Ivyo byose twaravyumvise, ari naco gituma uno munsi Imana ituyoboreye mu gitabo cavugishwa n'Imana Daniyeli. Kino gitabo rero ni igitabo cyubaka kandi gifasha kandi cigisha. Nuko rero turagiye gusobanukirwa ibitari bikeya. Nagira ngo ndarike abantu bose bakunda ijambo ry'Imana. Imana yatugiriye neza, iduha umutsima wa buri munsi. Iri jambo ry'Imana dukwiye kwama turyakira kandi rikatubera umutsima w'ubugingo. Nuko rero mwene data, muri kano kanya reka tubanze dusenga Imana. Mana data wa twese ugira neza, ndagushimiye Imana ihoraho, warakoze mwami kutugira neza, kuduha iri jambo ryawe ry'ubugingo. Ndabishimye nkenguruka, ndasengeye mwami aya majambo tugiye gusangira, uhezagire mwene data wese agiye kumva kandi atahure kandi asobanukirwe. Mwami nanje ngirire neza, izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, grupe bamaso, namwe banywanyi, eka umukristo wese ahari hose, uno munsi tugiye kuganira ivy'ibihe, tugiye kuganira ivy'amayinga 70. Dusome mu gitabo cavugishwa n'Imana Daniyeli igihimba c'icenda, maze dusome duhereye ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwe impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara idomwe mw'ikimenyetso ahera cane harobanuzwa amavuta. Haleluya. Umumarayika Gaburiyeli aza gusobanurira Daniyeli, amubwira ivy'ibihe by'iherezo. Amubwira ati rero Daniyeli, igihe watangura gusenga Imana, uriko urasenga wisonzesha. Daniyeli yaramaze iminsi asenga yatura, maze amaze gusenga Imana irungika umumarayika Gaburiyeli, nkuko tubibona hano ku murongo wa 21. Nkiriko ndavuga nsenga, wa mugabo Gaburiyeli muvyo nabanje kwerekwa aratumwa, aguruka n'ingoga, anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cani kera. Ambwira antahuza ati, Daniyeli, ubu nzanywe no kukungura ubwenge. Ugitangura gutakamba hacuwe ijambo, kandi nzanywe no kurikubarira, kuko uri umukundwa cane. Nuko iryo jambo uryumvire cane, utahure n'ivyo weretswe. Umumarayika Gaburiyeli yatumwe kuri Daniyeli aza aguruka yihuta cane kugira ngo asobanurire Daniyeli. Mwene data, amayinga 70 agerewe ubwoko bw'abera. Ayo mayinga 20 agerewe igihugu ca Isirayeli. Ndagira ngo nkubwire yuko hari umugambi ukomeye. Twibuke yuko Abisirayeli igihe bavanwa muri Isirayeli bakajanwa ari nyagano i Babuloni, bamaze imyaka 70. Imyaka 70 iheze neza, umumarayika Gaburiyeli atumwa aguruka yiruka, aza abangutse kugira ngo aze kugira Daniyeli iyindi gahunda igiye gupangwa. Iyi myaka 70 yari yabwiwe mw'ibanga wavugishwa n'Imana Yeremiya yuko Abisirayeli bazomara imyaka 70 mu kinyago, hanyuma yuko imyaka 70 iheze ko bazogaruka mu Bwisirayeli. None rero muri iki gihe ca Daniyeli imyaka 70 yari iheze, Daniyeli aca atangura gutakamba,
abaza Imana ati Mana, none ko mbona mu bitabo hariko harerekana yuko imyaka 70 iheze, none ubu rero biragenda gute? None hacakurikira iki? Mwene data, ndagira nkubwire yuko iyo dusenga Imana tuba turiko turabaza Imana tuti none ubu ko bimeze uku bigenda gute? Ko bimeze uku ibindi bigiye gukurikira nibihe? Imana ntaco izokora itibi abasavyi bayo. Arico gituma muri groupe bamaso nagira ngo ntera kamo umuntu wese ahari kugira ngo yongere gutega amatwi maze yumve ico Uhoraho ariko aravuga. Nuko rero umumarayika Gaburiyeli amaze kuza aguruka n'ingoga asobanurira Daniyeli ati amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera. Haleluya! Ayo mayinga 70 yaragerewe Abisirayeli, bagiriwe ubuntu. Ayo mayinga barayahabwa. Ica mbere kugira ngo ibicumuro bishire, ica kabiri n'ivyaha birangizwe, ica gatatu n'ibigabitanyo bitangirwe impongano. Haleluya! Hari umugambi urimwo ingingo zitatu. Izo ngingo zitatu zose zitegerezwa gushirwa mu ngiro. Nico catumye umumarayika Gaburiyeli aza gusobanurira Daniyeli yuko umugambi nyamukuru ugiye gushirwaho ari uko icaha kigomba kumaririkanywa kigahera, hanyuma hakazanwa ukugororoka kutazoshira, ibigabitanyo bikavanwaho, ibicumuro bigashira, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomemwe ikimenyetso, ahera cane harobanuzwa amavuta. Imana ihabwe icubahiro. Rero ngo umumarayika Gaburiyeli asobanurira Daniyeli ati ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana kugira ngo bimatanishwe ishashara idomemwe ikimenyetso, ahera cane harobanuzwa amavuta. Imana ihabwe icubahiro. Ibanga Daniyeli arabwirwa. Nico gituma mu masengesho haboneka ibanga rikomeye. Nagira ngo nibutse abakristo yuko mutegerezwa gusenga cane kugira ngo muri ibi bihe turimwo dusenga Imana kandi twegere ijambo ry'Imana, dukomeze kuba abanywanyi ba Bibiliya, dukomeze kuba inshuti z'Imana, dukomeze kuba abagenzi b'Imana. Mukunde cane gusenga, mukunde cane kumva ijambo ry'Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Mwibande ku vy'Imana kugira ngo mushobore kumenyeshwa amabanga y'Imana. Umurongo wa 25 nuko umenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa co kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazoca amayinga 7, maze habe hayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizaba bikorwa mu bihe bigoye. Mwene data, uyu murongo wa 25 uri kuratubwira ibintu bikomeye. Hano rero tugira twinjire mu gihe cerekana yuko umugambi wari utanguye gushirwa mu ngiro. Umumarayika Gaburiyeli abwira Daniyeli ati nuko umenye rero utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa. Iki cagezwe cashinzwe n'umwami yitwa Kuro, umwami w'Ubuperesi. Ariko ndagira nkubwire yuko inkomoko y'iri tangazo ni icicaro cicaye mu ijuru. Imana iravuga. Twibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega Imana ivuze n'indatovugishwa. Rero iyo Imana ivuze mu ijuru, abategetsi bakuru bo mw'isi baca batangura gushwabashwabana, bagatangura gucana ko iyo mu ijuru hakozwe inama mw'isi, abakuru bo mw'isi baca batangura gushira mu ngiro, nubwo batabimenya, nubwo batamenya ibyo barimo barakora, ariko baca batangura gusunikwa, baca batangura kubuja, baca batangura gushira ibintu mu ngiro, nubwo badakora ibyiza, ariko hari ikintu kiba kiriko kirakogwa. Rero uyu mwami Kuro aca arahaguruka, atangura gushinga, atangura gupanga. Turabona yuko muri ico gihe baratubwira yuko ngo hazoca amayinga 7. Kuro atangura gushinga, itangazo ritangura kuza. Muri ico gihe umwami Kuro amaze kubitangaza, haciye atanguza kuruza mu Bisirayeli
umuntu umwe yitwa Zerubabeli yari umuburamatari, yaciye agenda gushinga, baca bagenda gushinga leta yari igize n'igihugu c'Ubuyuda. Nuko rero Zerubabeli niwe yatanguye kugenda nk'umuburamatari ahagarariye abayuda, maze icyo gihe batangura kubaka bafatanije n'uwitwa Ezira. Maze rero Ezira araza, Ezira amaze kuza akaza yigisha n'amategeko y'Imana, cyo kimwe n'uwitwa Nehemiya, bose baraza barafatikanya. Rero tumenye neza yuko iri tangazo ritanguye kuvuga ngo nuko umenye utahure yuko uhereye igihe icagezo kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazoca amayinga ndwi. Aya mayinga ndwi aha hari mu gihe cy'umwaka wa 538 imbere y'ivuka rya Yesu ku butegetsi bw'umwami Kuro. Maze rero ivyo vyabaye hagati y'umwaka wa 538 no hagati y'umwaka wa 537. Hagati y'uwo mwaka kuko baharura bamanuka muri uwo mwaka wa 538 537 niho batangura iryo tegeko ryasohotse. Rimaze gusohoka batangura gusanura urusengero ku Yerusalemu, bararusanura. Haciye amayinga indwi, bisobanurwa ngo ni imyaka 49 yaheze bubaka ibice vya mbere intango, batangura kuduza umushinge, barasanura urusengero rwari rwarasenyutse. Nuko inyuma y'ayo mayinga ndwi ariyo myaka 49 maze habeho ayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizaba bikorwa mu bihe bigoye. Igice kigira kabiri gice gitangura inyuma y'imyaka 49. Inyuma y'imyaka 49 ivuye mu mayinga indwi, kubera iyinga ririmwe iminsi indwi, umunsi wose ugenda uharugwa nk'umwaka. Nuko rero iyo myaka 49 iheze hacatangura andi mayinga 62. N'igihe kirekire cyane cahaciye bariko barasanura urwo rusengero. Ivyo navyo vyatwaye imyaka 434. Iyo myaka amayinga 32 arimwe imyaka 434 bariko barasanura bubaka urusengero. Wa mugambi Imana yari yawutanguje kugira ngo basanure urusengero, kugira ngo bapange batategurire urusengero Mesiya azoza kwinjiramwo. Urusengero inyuma y'iyo myaka 434 irangiye neza, niho Segaba ariwe Mesiya Yesu Kristo yinjiye Yerusalemu ari kunyana y'indogoba. Abantu barasemerera baravuga bati Hoziyana mu ijuru, bati hashemezwe mu izina ry'Uhoraho, Hoziyana mwana wa Dawidi. Nuko rero Yesu yinjiye mu gice kigira kabiri, niho yinjiye Yerusalemu. Aya mayinga 70 aciyemwe imigwi 3. Umugwi wa mbere ugizwe n'amayinga ndwi, umugwi wa kabiri ugizwe n'amayinga 62. Rero mu mayinga 70 haburamwo icumweru kimwe. Iki cumweru kimwe carasigaye. Nukuvuga yuko Yesu Kristo yaje kwisi muri gahunda y'ivyo Daniel yavugishijwe. Yesu Kristo yaje kwisi haciye amayinga 69. Hanyuma rero ayo mayinga 69 aheze, Yesu Kristo yinjira Yerusalemu ari kunyana y'indogoba. Abantu barashwa baduka, baraza barahimbaza, baratazira, barashima, baratamba, bafise amashami y'ibigazi, bashima bakenguruka kubona umwana wa Dawidi aje mu izina ry'Uhoraho, bahimbaza Imana yo mu ijuru, batazira Imana. Uko niko Yesu azoza ku munsi azozirako. Ingabo zizoza zimukikuje, abera bazozamukikuje. Kijya cari kimenyetso Yesu nazokwinjira ari umuntu asanzwe, azoza afise ububasha n'ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azoza ari kumwe n'abera n'abamarayika n'ingabo zo mu ijuru. Azoza amanutse aje kwima ingoma Yerusalemu. Ariko uwo munsi igihe yinjira, yaje asanga barahahumanije, bariko barahadandariza, bariko barahakorera nk'ivy'abambuzi. Araza aramenagura amameza, atembagaza bariko barahadandariza, arababwira ati inzu y'Uhoraho, inzu ya data mwayihinduye nk'inzu y'abambuzi. Maze atangura guhinda bari muri urwo rusengero bose arabirukana.
icyo cyari ikimenyetso cyerekana yuko abisirayeli bose bazojanwa ari nyagano. Inyuma y'imyaka 40 yahaciye, hari mu mwaka wa 33 Yesu avutse, niho ibyo byose byarimwo birakogwa. Nuko rero inyuma y'imyaka 40 ihaciye, no kuvuga mu mwaka wa 70, ivyo Yesu yabayeretse yuko urusengero bazogwirukanwamwo ubugira kabiri, abazogwirukanwamwo nubwo bagubatse, ariko urusengero bazorusokamwo arabahindagiza, arabashwiragiza. Yesu amaze kurira avuga ati, ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagerageje kubakoranya nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo, ariko ntimwakunda. Muri ico gihe rero Yesu ararira, abonye Yerusalemu, abonye ibintu bizokorerwa Yerusalemu. Yesu ararira. Bene data, ico ni igice kigira kabiri, umurongo wa 26. Maze ayo mayingu uko ari 62 niyashira, Mesiya azokurwaho, kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Mesiya azokurwaho, kandi ntawe uzomusubira mu gishingo. Turabona yuko benshi baciye biyemeza kwitwa yuko bafise amazina n'imyirondoro yerekana yuko aribo basubiriye umwana w'Imana. Hariho amadini n'abakuru n'abategetsi, turabona yuko baciye biyita ngo nibo bamusubiriye, bagatangura gushinga uyundi mugwa. Yerusalemu barayimura, bamaze kuhisangangura baca baza gushinga umurwa wa Yerusalemu bawushinga i Roma, maze ngo ubupapa nibwo bushoboye gusubirira umwana w'Imana. Ariko ndagira nkubwire yuko segaba Yesu Kristo nta wundi ariho yamusubiriye, nta wundi ashobora kumusubirira. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mesiya azokurwaho, kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Maze segaba wundi azoza, abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, kandi intambara zizorinda zishitsa no kwiherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera. Hazoca haza segaba wundi. Yesu Kristo amaze gupfa, amaze kuzuka, amaze kuduganwa mu ijuru, haciye haza segaba wundi, umusoda yitwa Tito, umujenerale w'i Roma. Yaciye aza arasenya urusengero, maze arasangangura, ashwiragiza abayuda bose, babakwiragiza mu isi yose, kugeza ejo bundi basubiye mu gihugu, ari uko Isirayeli yongeye gututuza amashugwe, yongere umusukoni wongeye gututuza ukamuza, maze Isirayeli yongera gusura kuvuka. Haciye hafi imyaka 2000 byababa. None rero nagira ngo mbwire umuntu wese ariko aranyumva yuko aya mayinga 70, amayinga 69 yaramaze guhera. Yaheze Yesu Kristo yinjiye i Yerusalemu. Rero kijya gihe naco cyo kuva Yesu yinjiye Yerusalemu, akaza akadupfira ku musaraba, akazuka, akaduganwa mu ijuru, ishengero ryace ritangura ku munsi wa Pentekote. Rijya shengero ryaciye naryo rimaze gutangura, naryo nyene ryarahavuye rihungana namwe n'abandi, rihungana hamwe n'abandi bayuda bose bahungira mu bihugu byo muri Aziya Minere, ariyo ya mashengero ndwi tubona ari mu byaje Yohana n'ayandi mashengero yose muri Antiokiya. Ishengero ririrukanwa, riravanwa muri Isirayeli. Isirayeli hasigara hagaragara. Ndagira nkubwire yuko ariyo majambo dusoma mu byaje Yohana 11 umurongo wa 1 gushika kuri 3. Haravuga ngo, bampa irenga rimeze nk'inkoni, bativa hasi ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramwo. Intangaro y'urusengero uyireke, ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Yerusalemu yahawe abanyamahanga. Kuva ico gihe haciye hahabwa abanyamahanga, kugeza igihe ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Ku murongo wa 3, kandi abashinga ntahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Muri ico gihe ibihe by'abanyamahanga n'ivyashira, Imana hazoba hageze mu gihe cy'uko iherezo ritangura. Rero mwene data, guhera
icumweru ca 39 kirangiye, haciye hatangura ibihe by'abanyamahanga. Ibi bihe by'abanyamahanga bitanguye kugeza n'amagingo aya, ivyo bihe by'abanyamahanga ni ibihe byahawe ishengero, nk'uko Pawulo yabivuze mu Baroma igihimba ca 11 umurongo wa 25. Abisirayeli haravuga ngo, bene data, singomba ko mutamenya iri banga, mwoye kwiyita abanyabwenge, n'iryuko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsa aho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Hariho igitigiri c'abanyamahanga, hariho ikiringo cahawe abanyamahanga, bisobanurwa ngo abakristo, amahanga yose, abakristo abo Yesu yacunguye, umuntu wese yemera kubatizwa mu izina rya Yesu, umuntu wese yemera kwihana wese yitwa umunyamahanga, yarahawe ikiringo ntarengwa. Hariho ikiringo gitegekanijwe, ico kiringo ntigiharurwa, n'imbabazi n'ubuntu. Ubuntu bwarasutswe mu isi budaharurika. Yohana yanditse avuga ngo n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi kuko twahawe ubuntu bugerekeranye n'ubundi budaharurika. Rero kuva igihe Abisirayeli birukanywe, iki cumweru kigira 70, Imana yaciye ibanza biraretse kugishiraho kugira ngo abantu isi yose ibanze igirirwe ubuntu nayo yihane, kugira ngo abantu babanze bakizwe. Nagira ngo nibutse abantu biyumvira yuko uno munsi dushobora kuba tuyoborwa n'amategeko. Ntivyokunda yuko tuyoborwa n'amategeko, ahubwo tuyoborwa n'ubuntu. Wombaza ati ni kubera iki? Icambere, kubera yuko hamwe twayoborwa n'amategeko, bishakirwa yuko Yerusalemu haba hariho isanduku y'isezerano iri ahantu hera cane, hahandi hari igihuzu gikingiriye. Bisobanurwa yuko Yerusalemu hagomba kuba hari umuherezi agenda yinjira mu rusengero rimwe mu mwaka. Bisobanurwa yuko Yerusalemu hagomba kuba hari urusengero, hanyuma abaherezi n'abarewi bakaja batanga ibimazi bosereza imibavu ku gicaniro. Bishakirwa yuko muri Buyuda, Yerusalemu hagomba kuba hariko harakorerwa imigenzo n'amategeko y'urusengero. Rero kubera yuko atarusengero ruriho, kubera yuko ata n'umuntu n'umwe azi aho isanduku y'isezerano riri, harimwo bya bishinga ntahe, harimwo ya mabwirizwa 10 na ya nkoni ya Aroni, mwene data, nta amategeko yoshobora gukurikizwa. Ntivyokunda kuko icambere, nta muntu ahari w'umuherezi ku isi yoza akavuga ati rero wewe urenze kuri itegeko bagucira igihano runaka. Kubera yuko rwa rusengero ntirurubakwa, ahubwo ico no kubwira, umunsi urusengero rwasubiye kubakwa, ayo mategeko azoba agarutse, gahunda zoca zipangwa. Turumva yuko bariko barapanga ngo bagubake, ihumbi ryose baramaze kugegeranya kugira ngo basubizeho gushiraho ya mico n'imigenzo vyose by'abayuda ba kera. Ari naco gituma rero hamwe muntu yoshaho kugira ngo apratike canke ngo ashire mu ngiro by'amategeko yose, ntiyo nabishobora kuko ntiyo nabimenya byose, kandi akehaniwemo na kimwe, yuko nukuvuga yoba adashoboye kubikwiza byose. Mwene data, ikintu turiko turafashwa muri iki gihe, turiko turaza ku buntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana gusa, ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwabakijije kubwo kwizera, ngo navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ariko ngo ni ingabire y'Imana. Nk'uko Yohana yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 17, haravuga ngo kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Ku murongo wa 16 haruguru haravuga ngo kuko ibibogaboga muri we ari vyo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Muri iki gihe ni imyaka idaharurika, n'iminsi idaharurika, n'ivyumweru bidaharurika. Kuva icumweru ca 69 kirangiye, ntabwo basiye guharura icumweru ca 70. Iki cumweru ca 70 baciye banza kugisimbuka kugira ngo intumwa zibanze zisobanure. Pawulo aravuga ati muri iki gihe ni igihe c'abanyamahanga nabo, kugira ngo babanze nabo bagerageze bakoresheje kwizera. Murazi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntidushobora gutungwa n'amabwirizwa canke amategeko,
kuko amategeko ntiyoshobora kudushitsa ku gakiza, kuko nubwo wo kubahiriza rimwe hariho irindi udashobora kubahiriza, kandi iyo utaryubahirije ni ukuvuga usanga wapfishije ibintu byinshi. Rero nico gituma rero bene data habayeho guhabwa kugirirwa ubuntu no guhabwa kugirirwa imbabazi, kugira ngo abanyamahanga batazi ivy'amategeko yayandi ya Mose batazi, babanze nabo bagirirwa ubuntu nabo bakizwe. Kandi n'uwogerageza kubikurikiza ntiyonamenyeshwa byose ngo abishobore, kubera nta muherezi ku isi akiriho n'urusengero nta rukiriho. Umuherezi dufise ni Yesu Kristo. Yesu n'umuherezi akora mu buryo bwa Melikisedeki, niwe muherezi ari mu rugo rw'Imana rwo mu ijuru. Uwo niwe dukurikira, niwe tugomba kwizera, niwe tugomba kumvira. Nico gituma mwene data rero ndakubwira ngo aho uri hose wongere kumenya yuko turi mu bihe by'imbabazi, turi mu bihe by'ubuntu. Ibi bihe by'ubuntu turimo ntitubipfishe ubusa, kuko turi hagati y'icumweru ca 39 n'icumweru ca 70, ariko iki cumweru ca 70 ntikiratangura. Umunsi cotangura, reka nkubwire dusubire muri Daniyeli wumve wa murongo wa nyuma hano uko uvuga, umurongo wa 27. Kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Iri yinga rimwe bariko baravuga ni iyinga riza gukwiza icumweru ca 70. Uwo ninde azosezerana nabo? Antikristo azoza, wa wundi segaba. Uwo nawe nkuko nobabwira uyu segaba wa kabiri ngo azoza mu nyuma wundi, Bibiliya imwita segaba wundi. Yari umuntu yitwa Tito w'umugenerali w'umuroma, yaraje asenya Yerusalemu arahatikiza Abisirayeli bose, arabirukana abashwiragiza, batwagwa ari nyagano, kugeza ejo bundi muri 1948 tariki 14 z'ukwezi wa gatanu niho basubiye iwabo. Urumva yari imyaka ya hafi 2000 iburamwe imyaka mikeya. Uno munsi haciye imyaka 73 basubijwe iwabo. Bene data, ngo uyu Antikristo, uyu segaba wundi, kuko nubwo uwo mugenerali yapfuye ariko gahunda ziracakomeza. Hazogera igihe rero ngo kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa, ugeseza azoza kwibaba ry'ibizira, maze ubuyobe buzosukwa kuri uyo ageseza gushitsa ku muhero washinzwe. Niryagera hagati, muri iki gihe rero rimaze kugera hagati, aha kuvuga ngo kugera hagati, murazi yuko iri yinga rimwe ririmwo imyaka 7. Iyi myaka 7 nayo bazoyicamo kabiri. Imyaka 3 n'igice ya mbere bazoshinga isezerano, bazoshiraho amasezerano bemeranye, abayuda na Antikristo n'isi yose bemera ubutegetsi bwa Antikristo. Azoza ari umuntu yiyemera avuga ko azanye amahoro, azokura korona, azokura amavirusi, azokuraho ingwara, azokuraho ubukene, azokuraho ayandi mahera haba ifaranga rimwe, azokuraho amadini yose haba idini rimwe, azokuraho ubwicanyi, azozana amahoro ku isi. Jambo ry'Imana riravuga ngo aho bazoba bavuga bati hari amahoro, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka. Ariko iyo myaka 3 n'igice ya mbere niyamara guhera, azoca rero yishira hejuru y'icitwa Imana cyose gisengwa, maze yerekana ati ni Imana. Bazosezerana na Antikristo. Abayuda bemere bati turaronse wa mu Mesiya twagategereje, kubera yuko Abisirayeli bataremera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Yesu yaravuze ati muranse kunyemera, atariko nihaza segaba wundi wewe muzomwemera. Rero uyu wewe bazomwemera, ariko haciye imyaka 3 n'igice ya mbere bazoza gusanga ari Antikristo, bazoza gusanga aciye yishira mu rusengero, hanyuma yivuga ati jewe ndi Imana ni munsenge. Abayuda batishwishwishwe kada, ati ntibishoboka, ati ntaho byakabaye. Hanyuma rero ryasezerano basezeranye bace baricira hagati. Hanyuma rero muri ico gihe niho hazoca haza rya jambo mwakumvise ryitwa ikizira cy'ubuyobe bw'ubugesera, kizoca kiza, maze rero gitangure rero gutikiza no gukombombora
abisirayeli ngo kibakureho. Ni muri ico gihe rero twumva yuko aya majambo twahereye ejo dusoma, ndagira ngo ndayabasomere mugenda murayumva. Reka duhere hano mu vyahishuriye Yohana 11 umurongo wa 3. Kandi abashinga intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Iyi ni minsi iharugwa mu masaha no mu minota. Iyi ni iminsi isanzwe. Iyo minsi izoba iharugwa nka kurya umuntu aharura rimwe kabiri gatatu. Iyo minsi nabwo zo biharugwa mu myaka. Iyi minsi izoharugwa mu minsi isanzwe. Ni ukuvuga murazi yuko iyi ni imyaka 3 bariko baraharura. Muri kalendari ya Bibiliya iyi ni imyaka 3 n'igice. Ni ukuvuga ngo ni minsi 1260. Tubandanije tukaraba ayo majambo kandi aravugwa hano mu vyahishuriye Yohana 12 umurongo wa 6. Umugore ahungira mu bugaragwa ahafise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo iminsi 1260. Barabisubiyemwo, barimo baratubwira kandi iminsi 3 n'igice. Ni ukuvuga ngo iringa niryamara kugera hagati, hanyuma bakamena ya masezerano, hakaba intambara n'imigwano, bya bindi byose twakumvise bimaze gutangura kubaho, muri ico gihe ngo uyu mugore ngo azohungishwa. Aya n'amajambo bariko barashaka kwerekana ibizoba hagati y'iyo ndwi ya nyuma, hagati iyo minsi 3 ya nyuma n'igice, ibizoba biriko biraba. Turavye yandi majambo hano vyahishuriye Yohana 12 umurongo wa 14. Umugore ahabwa amababa 2 y'inkukuma nini kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice c'igihe arindwa ico kiyoka. Aha hose bariko baratubwira imyaka 3 n'igice, kuko ibihe ni imyaka 2, igihe n'umwaka umwe, igice n'amezi 6. Mwene data aya majambo agaruka kudusobanurira ivy'ukuntu Eliya wavugishwa n'Imana, Eliya yabwiye Ahabu ati nta mvura izosubira gukoroka kiretse ndabivuze. Muri ico gihe imvura ishimara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu cyose ca Isirayeli, kubera yuko hari hadutse ubugomo n'ubugarariji. Iyi myaka 3 n'igice rero yari kwirategura ipanga kugira ngo Eliya arangize asozera igikorwa hanyuma aduzwe mu ijuru. Rero mwene data, muri ico gihe nico biriko birasobanura. Isi rero yarapangiwe gahunda, Imana afise urutonde rwayo. Mwene data rero nawe ndagira ndakubwire yuko ugomba gukurikiza urutonde rw'Imana. Ivyaya mayinga 70 Imana yarakoze uko ishobora kose kugira ngo umwana w'umuntu akizwe, ababarigwe, agirirwe ubuntu, yihane. Abanyamahanga barahawe ikiringo cyo kwitegura no gukizwa no kwihana. Ibihe by'abanyamahanga biriko birenda kurangira. Igihe c'abanyamahanga mbere ubunyene gisa n'ikiriko kirasozegwa, kubera yuko murabona yuko mu mwaka wa hirya haciye imyaka 2 umuperezida yitwa Trump wo muri Amerika ayoboye leta zunze ubumwe za Amerika yategetswe nk'uko umwami Kuro yategetswe, nawe yarategetswe aragenda. Bimaze guharugwa yuko haciye imyaka 70 Abisirayeli basubijwe iwabo, nawe acarategekwa acagenda kunagura no kuvugurura no gushira mu ngiro Yerusalemu kugira ngo yongere guhabwa agateka nk'umugwa mukuru wa Isirayeli. Rero Trump bisobanurwa inzamba. None rero nukuvuga yaragiye kuvuza inzamba, ariko iryo zina yarihawe akiri umwana, ariko yaragiye kuvuza inzamba hariya, kandi urabona baramugwanije. Nuno munsi eka bakomeje kumugwanya, ariko icerekana yuko Imana yahagurukiye kugira ngo ishire mu ngiro ivy'igihe ciherezo. Raba uno munsi Yerusalemu itanguye gushikirwa. Rero umwanya wari wose urusengero rwa Yerusalemu rashobora gusubira kubakwa, urusengero rwa 3. Ubwo rusengero ramutse gubatswe, Antikristo azocaza kugukurutsaramwo agwicaremwo maze yerekane ngo ni wari Imana. Ariko ndagira nkubwire yuko ivy'ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera
cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana. Yesu yavuze ngo usoma niyubare. Ico kizira caramaze gushikanwa hera, caramaze kwinjizwa mu buryo, kuko mwibuke yuko urusengero ruvugwa rw'umubiri ni ruriya rw'i Yerusalemu, ariko urusengero ruvugwa rwa mpwemu n'abakristo. Abakristo baramaze guha ikibanza antikristo. Murabona ngene abantu binjira mu nsengero bambaye udupantaro, bakagenda binjira mu rusengero bambaye utumini, bakagenda kuba bavuga butumwa bambaye basize ku minwa, abandi bashize ku ingohe, abandi bashize ko n'inzara. Igizira caramaze gushikanwa hera, ugasanga abagabo bariko barahana ubukwe mu rusengero. Urusengero amadini tuzi ko ari amadini y'abakristo. Abagore ugasanga bariko barahana impeta, abantu bagatorana n'ibikoko, abantu bakanywa urumogi, amabari y'urumogi agashingwa, amategeko yo gukoroza inda n'ayo gukuramwo inda n'ibindi byose bikemezwa mu gihugu. Amategeko y'igitugu yo gushaka guhimiriza abantu ngo basigare bagenda bameze nk'ibikoko, ugasanga abantu bariko baremezwa ngo bose bahabwe incanco atawuzi gahunda zavyo. Kandi ibyo byose umwana w'umuntu ari wategerezwa kumva ko afise uburenganzira bwo kwakira urucanco canke ntagwakire. Ariko hakaba hagiye kuza itegeko yuko ahubwo bagiye kuzimanganya bakureho ahubwo ndetse n'ivyo gusenga n'ivyo kwihana n'ivyo gukizwa. Mwene data, nukuvuga nkuko mu bihugu bitandukanye bariko barashinga ico bita la laïcité. La laïcité nukuvuga ngo kwirukana Imana muri societe, kwirukana Imana mu bantu ku isi yose canke mu gihugu cose, muri communauté canke muri societe yose, kwirukana Imana. L'athéisme canke les athéistes. Aba athéistes bashaka kuburagiza no guhakana yuko atamana igomba kuja muri societe, yuko atamuntu acemererwa gusubira kuja kuvuga Imana mu mashuri, mu bana ku ishuri, yuko kizira kikaziririzwa ngo ntagire ijambo ry'Imana izosira kuvugwa mu mashuri. Inama zarakozwe zitegura yuko bagomba gukuraho icitwa Imana, bagapanga ngo bashinge yuko bagomba guhindura ibintu byose, maze ngo hazanwe gahunda zose zitari mu Imana. Nk'uko Pawulo yabivuze ngo nibamara kugarariza bagakuraho Imana mu mitima yabo no muri bo, ubugararije nibwamara kuza bukagwira, niho Yesu azoca avuza ya nzamba ahera ko aze. Nuko rero ibi ni bya bihe twabwiwe. Mwene data, ndagira nkubwire ngo wicare uri maso, wicare witeguye, hanyuma ugabe witegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Data wa twese, mwami wacu, ndagushimiye, ndagukengurukiye, nuhabwe icubahiro mwami kubw'aya majambo wongeye kutugira neza tukaba tuyasangiye na bene data. Ndagushimiye mwami. Rero muri kano kanya mwami, ndasabye ngo ari wowe wese asobanukirwe n'iri jambo, maze mwami yongere kwikangura no gukizwa no kwihana. Ndasabye amaraso yawe Yesu Kristo aboneke kuri aba bantu, umwe wese yongere gukizwa no kwezwa, kandi mwami amazina yacu twese yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cyawe mwagazi w'intama. Urakoze uharira umuntu wese ariko arihana n'uriko arakizwa, maze twese zobona ubwiza bwawe nyakubahwa. Umuntu wese yumvise iri jambo umuhezagire kandi umuvugutire, umugire neza, umuhe gukizwa no kwihana. Ubishimirwe mwami, ndagukenguruke nyakubahwa, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.